muze tuzirikanire hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uwo munsi w'Imana wa mbere wo mu Karema muri uwo mwaka A. Twogira tuti ukugeragezwa kwa Yezu ni nk'urupimo rw'ukwemera Imana nk'uko iyo nyene ishaka kutwihishurira. Tubiravye mu nkuru nziza kwa Matayo canke kwa Luka canke kwa Mariko nk'uko tubizi, ariko bwa mbere tubanze turabura urugendo rw'ikarema iyo tuva n'iyo tuja. Twibukanye ko muri uru rugendo ruzomara iminsi 40 twatanguye ku wa gatatu w'iminyota, umukama agaragaza kutwigisha kugira ngo turabe iyo tuva n'iyo tuja. Kuw'Imana wa mbere tuzirikana ivyo kugeragezwa kwa Yezu kugira ngo umukama atwereke ko tutotumutwe na twebwe ngo ijuru rirakorotse kuko turi kumwe nawe turatsinda. Yaraciye mu bugaragwa nk'uko abanyesirayeli baciye mu bugaragwa bakageragezwa kugira ngo aho batsindiwe biboneke ko intsinzi ishoboka kuwihetse ku mukama. Ariko kubera ukwemera kwacu kudakomeye, kuw'Imana uza azoca aduha imponjo we naho uzoba uturindiriye, atubwire ati imbere ni heza, nimugumye umutima. Ni hamwe dusoma yihindura ukundi ari kumwe na Petero, Yakobo na Yohani. Kuw'Imana ugira gatatu aca avuga ati ko bigoye rero ko dusubiye hariya tuvuye ku musozi, birakenewe ko muronka ingoga. Tugaheza rero tukaca tuzirikana hamwe hwana na wa munyasamariyakazi kw'iriba aje kuvoma, gutyo akatwereka tuti urugendo ko rugoye, ni jewe ndi ingufu zanyu, ni jewe ndabaha ingoga. Agaheza akadufasha gutera intambwe tukigira imbere. Kuw'Imana ugira kane ukurikira cavuga ati birakenewe rero ko ubufise utuguvu kandi afise ijambo twavuganye aribwira abandi. Tubibonera muri wa mwana yavutse ari impumyi maze agahumuka, mbere akanamushingira intahe bakamuta n'inyuma y'umuryango w'abemera kuko yemeye Yezu Kristo. Gutyo rero tukaca twegereza umunsi w'Imana ugira gatanu, aho tubwira ati imbere ni heza kuko tubibonera mw'izuka rya Lazaro ati urupfu ntirufise ijambo rya nyuma. Ko rudafise ijambo rya nyuma rero naho nzopfa ntimuzotimamukwe kuko nzozuka. Ngubwo urugendo tugira, maze tugeze rero kuri uwo w'Imana wa gatanu gace ushobora kwinjira ku w'Imana ugira gatandatu mu Dominika y'ibisandasanda, tukinjira na Yezu Yeruzalemu, aho tuzirikana amabanga y'icungurwa ryacu mu rupfu n'izuka bya Yezu Kristo. None tugaruke rero kuri iri jambo ry'Imana turiko turazirikana muri iyi minsi, tuzozirikana cane ejo ijambo ry'Imana dushikirizwa mu bisomwa bitatu mu gitabo c'Amamuko. Baratubwira igicumuro c'abavyeyi ba mbere nk'uko twabivuze. Matayo nawe nyene akaza kuvyerekeye kugeragezwa kwa Yezu, ariko mu nkundira no twama tuvyita ivyo kugeragezwa tubihindukize tubigire ukundi, tuvyerekeze ukwemera kwacu n'ingene tukugaragaza cane cane iyo rugeranyeko. Mu gisomwa ca mbere tubona ibigora abavyeyi ba mbere bagiye ku mohe ya Sekibi bagasanga ntaco bambariye kuko ari bamagaramake ngo basanze bari gusa. Ico gisomwa ca mbere twumva ntitubifate nk'ivyabaye cane, tubifate ko ari inyigisho itwereka ko kamere y'umuntu itarigera ihinduka, yamye ari uko nyene kuva na kera na rindi, aho umuntu atemera icari, atemera uko ari, mugabo bumaze kumukubira agasanga ntaco yambariye. Umuzi w'igicumuro cacu rero ukaba nogira ntushingiye habiri: ukutizigira iry'Imana yavuze, tukabona ko itadushakira akanyamuneza, hamwe no kwibaza ko hari ico twokwishoborera kubw'ubwenge bwacu, gutyo tukigenera iciza n'ikibi ngo dushikire agahimbare nyako.
byose rero bica bigwa mu mazi tugasigara tumaramara. Iminsi 40 y'ikarema dutanguye nayo ni iki? Iyi twatanguye ku munsi wa gatatu w'iminyota. N'urugendo rudushikana ku ntsinzi ya Pasika. Nkuko tubizi canke tuvyibuka, yibutsa ubwa mbere imyaka 40 abanyisirayeli bamaze mu bugaragwa bagana igihugu Mukama yari yabateguriye. Baragendanye n'Imana, barabona ingene Imana bitaho naho byabagoye, baragira experience idasanzwe. Ikindi iyo minsi 40 ivuga nuko abagize urwo rugendo bashitseyo bamaze kubona byinshi, babonye ibitari bike muri experience y'ubuvyeyi bw'Imana. Ari nico gituma hashitseyo urundi runganwe. Iminsi 40 kandi iratwibutsa ya yindi 40 umuhanuzi Eliya yamaze mu gahinga igihe yahunga Yozabeli akabona n'Imana kuri Horebu. Yari yakoze neza, yirukanye abahanuzi b'ibinyoma, ariko akabona ubuzima bwiwe burageramiwe. Mbere hamwe yari kuvuga ati none ubu ndibugire gute? Imana yanye bagiye kandi nayikoreye. Bikavuga yuko igihe cyose twakoze neza, igihe cyose nitwama twituza yindi neza, ariko Mukama ntaduheba. Igihe kigeze Umukama aratwiyeka nkuko yeretse Eliya. Iminsi 40 kandi tuvuge ko twibutsa nka ya iminsi 40 y'isegenya ryo kuri Nohe, aho isegenya itabaye iherezo ahubwo yabaye itanguriro ry'ubuzima bushasha. Nivyo dusoma. Rega abavukanye dushemeza Pasika nk'intango y'isi nshasha. Kandi ga muze mu biharure mubishatse, burya n'umuntu avuka maze 740 mu mbanyi kwa nyina. Muze mu biharure musanga ari 740, amezi 9 n'740, tuvuka mu ndwi igira 40. Ubu rero ibi bitubere akaryo keza ko kuvukira ubundi buzima, kandi kuvukira ubundi buzima ntivyorinda kudushikana ku Pasika. Inkuru nziza rero dukuramwo uyu munsi muri ibi bisomwa, naho twocumbura nk'abavyeyi ba mbere, turabisanga no mu gisomwa ca kabiri, aho Paulo abangabanganya Adamu kubw'igicumuro ciwe twagiye mu rupfu. Adamu mushasha ari we Yezu Kristu agaheza akadusubiza mu buzima. Tuvuge duti rero naho vyogenda gute, ijambo ry'inkuru nziza dukura mu rya mbere nuko Imana itaduheba. Twihweje ingene abanditsi b'injiri bavyigana, tubisoma kwa Matayo, ariko kandi mashobora kubisoma no kwa Mariko mu kigabane ca mbere, kuva ku murongo wa 12 gushika kuri 13, canke mu kigabane ca 4 co kwa Luka kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 13 nyene. Biratwereka ko Yezu aca mu bigoye, abanza kuja mu gahinga kugira ngo agire rwa rugendo abanyisirayeli bagira, abavyeyi bacu ba mbere mu kwemera bagira, gutyo abe umwe muri twebwe, akageragezwa agatsinda. Ntabaye nka Adamu na Eva twumvise bumviye sekibi. Yagumye mu bunywanyi bw'Imana, mu gutega yompi ry'Imana ivuga. Aho rero urukiza rudusaga, ivyaremwe bigasubiza hamwe, niho tubona ko Yezu ari nica amaze mu buzima bwacu. Nkaco ko nyene igicumuro ca Adamu carahindanije iparadizo icika ubugaragu, ariko Yezu asubiyeyo nkuko tubisoma mu njiri zibangabangana niyo tuzirikana kuri uwa Mungu. Amaze gusinda byose turabona ko yibera muri ubwo bwami bw'ibikoko, n'abamarayika baza bakamusukurira. Gutyo bikatwereka ko iyo twumviye ry'Imana turasubiza hamwe n'abantu, mbere n'ibidukikije, kumwe twara tubivuga muri yana y'imiryango y'amadiyoseze yacu twita sinode, ibintu byose bigasubira mu buryo. Ariko ntibikunda tudashizemwo urukundo. Twese canke nivuge jewe, turamaze kubona ko hari ibintu bitugora, tukabona ko atasho twambariye mu buzima bwacu bwa minsi yose. Ariko twiyambitse Yezu ibintu birahinduka. Habuze urukundo habiki. Twacumuye ku muntu turamuhunga tukiruka.
mugabo iyo tugize urukundo mu buzima bwacu bwa minsi yose twiyumvira urukundo dukundwa tumuhunze kandi adukunda vyumubabaza gusumba kugira ngo ntitumubabaze cane rero turaheza tukamwegera noneho turazi ko Imana tuyihungira ku mizaburi ivuga ati aho tugendera hose ni mu minwe yayo tuja mu kuzimu twaje tugasanga ukuboko kw'Imana turi kumwe nta naho twoyihungira rero kubw'urupfu n'izuka by'umukama wacu Yezu Kristo ubutore bw'Imana twita inema buraheza bukadusaga gutyo bugasumbya n'ubukomezi urupfu twikwegeramo ntidukwiye rero guta ukwizera ukwizigira kuko bamavuga ngo niko gupfa bwa nyuma kubera igicumuro cacu canke ivyo tubona abantu bakora byose birashoboka kuwemeye kugaruka ku Mana ni nako kwizigira rero dusanga mwiza buriya 50 twitabiriza igisomwa ca mbere kuko nkuko nabivuze inyishu yacu iyo twacumuye n'urukundo rudusubiza ku Mana kumwe abarundi bavuga ngo igito gitabwa iwabo ijambo ry'intimatima rero ry'uno munsi nashimye gushimikirako ni nuko ukugeragezwa kwa Yezu kutubera nk'urupimo rw'ukwemera Imana nk'uko yonyene ishaka kutwihishurira Yezu yarageragejwe mu buzima bwose kandi nk'uko abanditsi b'inkuru nziza babivuga ukugeragezwa kwiwe ntikwamaze iyo minsi 40 gusa byabaye ubuzima bwiwe bwose kuko byagumye biboneka gushikashika no ku musaraba nk'uko bene Isirayeli bageragejwe kuvyerekeye ibyo bafungura tubisoma mu gitabo c'ihunguka mu gabane ca 16 bakageragezwa igihe basenga igishuri c'inzahabu igitabo c'ihunguka nyene mu gabane ca 32 hamwe no mu kurondera ivy'ibitangaro vy'akamarampaka usoma igabane ca 17 mu gitabo c'ihunguka urabisangamwo Yezu asubiyemo urwo rugendo ngo atwereke ko uwisunze Imana ivyo bishobora kugora abantu bose twebwe dushobora kubitsinda sintangajwe rero na gato nuko inyishu zose Yezu yishura azikura mu gitabo c'ukwibutsa amategeko kugira ngo twibuke nta rundi rukiza dufise mvuga nti nta kandi gasabiko Yezu atweretse atari kwama twibuka ry'Imana tuyagira inyishu zose yatanze yazikuye mu gitabo cyo kwibutsa amategeko ikigabane c'8 ikigabane ca 6 n'ikigabane ca 6 n'inyishu zitatu kuri ayo mageragezwa atatu yazikuye kugira ngo twame twibuka rero iry'Imana itubwira bica bidufasha rero kubaho neza mu mitigiri navuga nti itatu y'imigenderanire yacu kuko niyo ifatiwe ko ivyo vyagerageje Yezu agaciro duha ibintu ngo hindura aya mabuye ab'umukate agaciro duha ibintu ivyo dufungura amatungo tugira ingene tubana n'abandi shetani tisimba bose bagukomera amashi n'ingene dushira Imana mu kibanza ca mbere mu kuyipfukamira yonsa ngira ngo nari guhera kuri ico ca gatatu imigenderanire dufitaniye n'Imana bavukanye ukugeragezwa rero nyakugeragezwa gufatiye nkuko tubisoma muri ino njiri yo kwa Matayo gufatiye cane mvuge nti kukwemera Imana ukuntu twemera Imana akaba ariyo itwishurira yo nyene mu kutwishurira ukwiri tubirabiye hafi aya mageragezwa ya Yezu ni hafatiye shetani tigira ico gize none gira ico gize nyene tubone kuri Imana hindura ibuye ribumukate canke itisimba abantu bose bajinjibuke akira ububasha kandi ubwerekane erega n'igihe yari ku musaraba bavukanye niko vyagenze kuko turibuka nk'umwe muri basuma bari babambanywe bavuze ati niwikure ku musaraba wikize natwe tubonereho abasirikare bati nawe no nta mwami yopfa kuraho ni waba uri mwami uri Mesiya vyerekana tuve mu minwe abakora mu vy'ukwemera bati ukaba uri Mesiya erekana ko uri kumwe n'Imana nkuko bogize ati simba rero uve ku musaraba turaba uwo kumva ibi yogira ngo ntibituraba ngo ntibitwerekeye iyo dusenga duhora tuvuga tuti ntuduteranye ibitwosha nabi sinzi ko tuhora twiyumvira ico turiko turavuga ico mbona nuko Imana ihora idutungura ikadutangaza kweri uwo Yezu atandika izina ryiwe mu kirere hamwe abantu bose baravye mu kirere nk'uku
baca barisoma turekemwe bagira ejo bundi ngo vyanditse ngo muri Israeli ubwo Yezu atavyandika ngo abantu bose bavyemera meza ubwo ntaho tuvuga nk'ivyabona vya Yehova nibuka muri myaka 94 batembereza udusaba twanditse ko ngo abantu b'Imana baroyehe mugabo ku vy'ukuri bashaka kuvuga bati turavye ibintu twaciyemwe nko mu Burundi wacu canke hakurya mu Rwanda canke mu karere Imana ku vy'ukuri yari iyo Mana itiyerekana ububasha bwayo neza na neza igenzite ikibazo rero burya ni twebwe igihe cyose dushatse ko Imana iba uko dushaka Imana twicapiye Imana nigenda uko ivaha igeraha bigenda uko dushaka twebwe nyene nivyo shetani yashatse gusindikira rero kuri Yezu kandi nivyo duhora tugira amageragezwa ya mbere rero mvuge nti no gusaba Imana ngo ivyo mu gacerere irimwo yiyerekane isimba iva ku gisunzu c'isenge ku munara w'isengero itwereke koko ko ari hiri duhora tuvuga duti Mukama wonkorera iki nanje no bikwereka basi tukaba twibagiye bwa mbere ko Imana iraduhunda ivyiza vyayo maze mu nyuma ikadusaba ko twoyizigira iyo habuze urukundo rero kuko iryo jambo shetani ntaryizi hacatangura ivyasekurungurahane ati niwangirira ikiga Mukama nanje nzoca ndaguhiki none ubwo turavye ntaho tubona ko mu buzima bwacu bwa misi yose hari bisa n'ivyo muri urugendo twatanguye ku munsi wa gatatu w'iminyota dusabe cane cane ingabirano y'ukwemera kumwe tubivuga mu bukiro vy'umuco kugira ngo dushobore gukurikira Yezu we ndongozi y'ukwemera kwacu Umukama ntiyashimye kwerekana ububasha cane gose ngo agire ibintu vy'agatangaza vy'akamarampaka ariko mu buzima bwa misi yose yagiye arumviriza iry'Imana buke buke gushika agere ku musaraba yemera iry'Imana gose twavuga tuti yahejeje nabi ko babibona muri ko turazi ko bilan ntikwabaye guheza nabi n'urupfu nyene ari nabwo twese dutinya ntigwagize ijambo rya nyuma ku buzima bwiwe kuri w'Imana rero tutibuka kugerageza kwa Yezu ahubwo twibuka ubuzima bwacu bwa misi yose bugeramirwa n'ibitari bike tugahamagarirwa mvuge nti kwemera Imana kwerekana ko Imana iri mu kibanza ca mbere naho ubumengo ntibiboneka dusabiranire dusaba tuti Mukama duhe umutima wawe atwame hafi kandi aduherekeze muri uru rugendo kugira ngo dutsinde inyosha mbi zose ngira ngo vyodufasha cane twame dutega cane yompi iry'Imana tuyagira twibuka ijambo rya Yezu umwana wiwe yaje kugira ngo duhinduke ntaducira urubanza nkuko tuvyumva muri akaririmbo numva umengo kariko karavugira ngaha mu micungararo tuti duhindure imitima yacu gutyo uru rugendo twafashe dufashanye nyene kuko ibitugora ntibigora umwe amageragezwa n'aya twese natutagorwa na bimwe ku mwanya umwe mugo ko dusangiye urugendo twese tuze dushike ku Pasika dufise intambwe twateye mu buzima bwacu bwa minsi yose gutyo ngire nti ijambo ry'Imana Umukama tuyagira twame turyibuka ndabibutsa ikintu gihambaye inyishu za Yezu zavuye mu gitabo c'ukwibutsa amategeko kwibutsa iry'Imana yayaze n'abantu ko bari mu rugendo vyagiye birabagora none natwe rero ntitwibagira iry'Imana kugira ngo uru rugendo rw'iminsi 40 twatanguye rw'ikarema ruba urugendo rwiza rukomeza ukwemera kwacu maze dukomezanye twese dutere intambwe zo duhimbaze Pasika tujabuka koko kuko burya Pasika no kujabuka tuva mu rupfu tuja mu buzima tuva mu bitugora tugata umutwe tukaja mu bitugora mugabo kuko byo ntibihera twizigiye Umukama ndabipfuriza rero umunsi w'Imana mwiza kuko twawushikiriye turi kuwa gatandatu umugoroba nko mu Burundi murabona ko amasaha ari kwigira imbere ariko n'abandi bose barabishika mugire umunsi w'Imana mwiza ndabahatuye akaririmbo